habaye abana babiri bavukana, umukuru akagendera mu gakinga ntiyatambuka neza. Umunsi umwe rero baba mu gukina basunikana, umwe mutoya agasunika grand frere wiwe, umwe mutoya agasunika mukuru we. Aramusunika kagakinga gaca karamunuga, agwa nabi cane. Wa muhungu murumuna we yariko aramusunika agenda kumuraba ati mwene mama arapfuye, yari yaguye mu kinogo. Wa muhungu murumuna we aragerageza kumuvyura mambo, arasubira aramuvyura biranka, arasubira aragerageza wapi, asubira irya kane ngo amuvyure wapi, birananirana. Hari kwibarabara niho guca rero atabaza abantu ati yereka ntabara. Arabura n'umwe yoza kumutabara, arabura n'umwe yoza kumufasha kuvyura mukuru we. Arahagarika imiduga ati yereka ya mama amaboko, arabura n'umwe yohagarara. Ibigabo vy'inda zigera kuri vora zicaye mu majipe meza ya V8 hariya bikamuca iruhandesha nugira ngo bihagarare. Arasemerera wapi, birirenganira. Uwo mwana arababara cane, aratuntura kubera mukuru we yari yaguye kandi yaramerewe nabi. Uwo muhungu rero yasemereye yarushe, yabonye yuko atayindi nzira nimwe isigaye, kuko abo bantu nta muntu n'umwe yari yamuhaye ugutwi, bari bibereye mu vyabo, bariko baranyonga birenganira, ingorane yari afise zaramuraba. Uwo muhungu aca ariyumvira ati none gabasha nokora iki kugira ngo aba bantu bumve akamo ndiko ndabatera, kugira ngo bamfashe kuvyura mukuru wanje yatemvye. Wa muhungu rero aca afata umunana wibuye awushira mu kuboko, ahengera imodokari je arayiregera pa, ayikubitako. Imodokari Mercedes Benz y'umuja ngiye irahoberanye. Yeni imodokari asohoka bwarumye amutuka ati wa muhimbiriwe, wa mushenzi we, wa mbwa we, urabona ngo unterera ibuye imodokari. Iyi modokari wewe urazi ingene yanzimvye, iyi modokari urazi agaciro kayo, Mercedes Benz y'umuhimbiri. Iyi naho so na nyoko, sogokuru nyanda nyogokuru nabaye nyokorume bose bokoranya amahera ntibopfa barayiguze, none urubahutse uyitera ibuye. Uwo muhungu ati shefu nukuri mbabarira, nivyo ndagize nabi, ariko nta kundi kuntu nabona nari kugira ngo ushobore guhagarara. Aramubwira ati aha ndahamaze amasaha 4 mpagarika imodokari ata muntu n'umwe ashobora guhagarara, kandi abo bose nariko ndabahagarika kugira ngo bamfashe ikibazo nagize ikibazo gikomeye. Umwana tuvukana ikinga ryamutembeje, hanyuma ndamuvyura biranka, gushika n'ubu yamerewe nabi, aracari aho yaguye. Wa mugabo kuvyumva ati ngo tugende umunyereke. Ngabo baragiye, barashitse na hahandi wa muhungu yagwa, asanga sivye imbeshere, wa muhungu amerewe nabi. Aca aramufasha baramuvyura, niko guca bamutwara kwa muganga kugira ngo avugwe, kuko yari yababaye. Uwo mugabo ariyumvira ukuntu uwo muhungu yiyumviye gutera ibuye kugira ngo bamwumvirize, biramusiga. Aravuga ati guhera uno munsi ndabonye ko ahari ubushake, ahari ubugombe, ahari umwete, nta kintu na kimwe kidashoboka. Ati guhera uno munsi iyi modokari yahoberanye sinzoyikoresha, ndayiravye nzokwama menya yuko ahari ubushake vyose bishoboka. Nuko rero mu buzima
hari ibyo dushobora gucamwo tukabura umuntu n'umwe atwumviriza, abantu bibereye mu vyabo, ugasemerera ugasubira ugasemerera, hari ingorane ubona ugomba yuko itorega umuti ariko ntibumve. Umuhungu yaratakambye ati yereka mfasha amasahane, arabura n'umuntu n'umwe amwumviriza. Yabivuyemwo ntiyahevye, yararavye ikindi kintu ashobora gukora. Natwe hari abantu benshi babivamwo hakiri kare, ukamenga izindi nzira zose zaheze. Murumva yuko yaherewe ntiyemeye kubivamwo, hamujemwo iciyumviro kandi acaragishira mu ngiro. Umuhungu yemeye gukora ikintu kidasanzwe, ikintu kitamenyerewe, kugira ngo ashobore gushika kw'ihangiro yari yihaye. Ihangiro ryo kumvirizwa n'abantu, ihangiro ryo gusaba attention abantu kugira ngo bamufashe guterura canke kuvyura mukuru we yari yamerewe nabi. Yatembereje umutwe, arasubira arawutembereza. Inzira zindi zose zaze aca afata iyo ngingo yo gutera imodokari ibuye. Mumbabarire, sindiko ndabigisha ngo mufate ibibuye muje gutera imodokari z'abandi. Aho ibambewe twebwe ntitwigisha ingimba, twebwe twigisha abantu guca bugufi, ntitubigisha kugira nabi. Ndiko ndabigisha ngo iyo ufise ubushake budasanzwe, ngo ahari ubushake byose birashoboka. Mu Congereza bavuga ngo where there is a will there is a way, ngo where there is a way there is a will. Bavuga bati ahari ubushake haba n'inzira, kandi ahari inzira haba n'ubushake. Umwe mu kubisigura yavuze ati iyo ugomba ikintu n'umutima wawe wose, isi iragufasha kugishikako. Kugira ngo gishobore, ubwirizwa gukora ikintu kitamenyerewe gukorwa, ikintu c'ubusazi. Voilà, umuhungu bamubonye afashe ikibuye ateye imodokari, bagize bati arasara, ivyo bintu agize ntibibaho, ivyo bintu agize aragwaye mu mutwe. Ni waba ufise indoto yo gushika ku kintu speciale, ubwirizwa gukora ikintu speciale, nuko nyene bigenda. Kandi abantu nirazima bakwita umusazi. Niyo ugomba gukora ikintu speciale mu buryo speciale, abantu ntibakwita umusazi, ico kintu uzorabe neza ntikizoba ari speciale na gatoya. Wowe wipanze ugomba gukora ikintu caraniye abandi, abantu baragira bati ubwo n'ubusazi bumufashe sigaho. Kino gihe abarundi batari bake barashitse aho bihebura. Ubu hariho abaza biryamiye nk'uyu mwana yari yagize agisida, atabona neza ko azosubira kuronka ubuzima bwiza. Abanyeshure bariga bati mbega akazi tuzogakurahe? Ni yare. Abahejeje amashure baragira bati none twebwe akazoza kacu kameze gute? Hariho abantu bukene bwagize iyondo. Kurya ni Imana mpa, ivyo kurya neza tubanje kuvyihoza kuko si benshi barya neza. Hariho abagira bati basha turose iyo duhungira, twohunga no kugaruka ntitwogaruka. Muri rusangi abantu baratuntuye, abantu barihebuye, bashitse aho babona yuko atanzira yindi iriho. Kandi ndifuza ko hari abantu baduze ukwizera nk'uyu muhungu, abantu banka bati no, hategerezwa kuba ikintu gikoreka. Yerekanye ko uyu muntu yadugije ukwizera kwiwe, bidasigura gutera amabuye nkuko mwumva gutera amabuye. Yafashe riske ikomeye, kuko bari gushobora kuva mu modokari bakamurasa, canke bakamukubita, canke bakamugirira nabi, canke bakamupfunga. Yaragize ati je bikurikira byose ndavyemeye, mugabo nkiza ubuzima bwa mwene wacu. Ico nico bita riske. Nta kintu na kimwe ushobora gushika ko mu buzima udafashe riske. Hari akantu rero speciale nagomba ndababwira uno munsi, kugira ngo dushike kuri kwa kunywana twipfuza, kwa kwicarana tukavuga dute bagabo izi ngorane twozivamwo uku twobikora uku. Kugira ngo dushike kuri ya matora ba mu mahoro, abantu bagahiganwa mu mahoro, atavyo gutukana, atavyo kugwana, atavyo kwicana, utatowe
agafelicita uwatowe, bagahana amaboko, bagatwenga. Eka Uburundi kikaba igihugu c'amata n'ubuki. Ntihagire umurundi n'umwe asubira gupfa yishwe, ntihagire umurundi n'umwe asubira guhunga. Abarundi bagakoranira hamwe bose bubaka igihugu cabo. Igihugu c'Uburundi kikaba igihugu speciale. Ibi rero kugira ngo tubishikeko ni lazima dukore ikintu speciale, ikintu tuzokora batwita abasazi, mugabo dushike kw'iryo hangiro tu. Ntihagire umuntu n'umwe yiyumvira kubona Uburundi speciale hadakozwe ikintu speciale. Ntibishoboka. Muhava mumbaza muti nya wamuga none ako kantu speciale twebwe Abarundi dushobora gukora kugira ngo twinjire mu gihugu speciale nagaki? Voilà. Be murigumira mw'ishure, hanyuma n'abatazi ishure ry'Abarundi bose mubazane, ubutumwa mwigorega yemwe umurundi wese mumushikirize. Umunsi urizina hazobaho urugendo speciale ruzotuma Abarundi tuba speciale, tube mu Burundi buri speciale, abantu bavuge bati Abarundi babaye speciale, kw'isi yose Abarundi ni speciale. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko utizera adashobora kuyihimbara. Voilà. Mbega wewe kubera ko utavyizera, vyizere. Nitwaba dufise ubushake bwo ku rwego rwo hejuru, hanyuma tugakora ico kintu speciale, tuzoba abandi bantu. None wewe wibaza ko ndiko ndaguhenda? Sindiko ndaguhenda. Kugira ngo tube mu Burundi speciale, tubwirizwa gukora ikintu speciale, kandi ico kintu speciale kiriho. Wewe rindire urwo rugendo speciale. Yaba wari uwundi worindiranye igishika urugendo speciale ruzoba rugomba gwerekana akantu speciale, tuzokora mu buryo speciale, tukaba abantu speciale. None wiyumvira ko tuzokwamira mu bukene, tuzokwamira mu marira, tuzokwamana intuntu igihe cose? Wiyumvira ko Abarundi tuzokwama turabambere kw'isi bakenye? Oya. Bo sinzi ko hari ushoboye gutahura iki cigwa cuno munsi, ariko reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'Abarundi bose turamuhaye kaze, ariko kandi ntimwibagire kugira subscribe, jeme na partage ku rubuga rw'ishure ry'Abarundi bose.